Kw'igenekerezo rya gatandatu Ruhuhuma naho umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ivyegera vyiwe ba Nyakwubahwa Dénise NDADAYE na Cyriaque NSHIMIRIMANA yarateye iteka ibirori vyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 32 irangiye Abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bwabo ku musozi Vugizo mu gisagara ca Bujumbura. Abandi bitavye ivyo birori ni bamwe mu bashinga amateka n'abakenguzamateka, abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura, abaserukira inzego z'umutekano, amashengero, imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi n'abenegihugu isinzi bo mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'umurisho w'ingoma n'imvyino ndangakaranga. Mu bindi vyaranze ivyo birori, umukuru w'inama Nkenguzamateka n'umutambukanyi wiwe barashize urugori rw'ishurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi. Uwo musi mukuru ukaba uhimbajwe ku civugo indongozi nizo nkingi n'inkinzo z'ubumwe zabo zirongoye zibera abandi akarorero. Bimwe mw'ijambo yashikirije kw'izina ry'umukuru w'igihugu yari yaserukiye muri ivyo birori, Nyeniteka umukuru w'inama Nkenguzamateka yaribukije ko ubumwe bwamye bukomezwa nuko abarundi bashize hamwe n'imico n'imigenzo, gushigikirana n'ibindi. Yashikirije ko indongozi ari nk'umuteretsi aterekera abandi ntihagire n'umwe abura, arico gituma indongozi bwirizwa guserukira neza bose. Ati indongozi z'ukuri ziharanira ubumwe bw'abo zijejwe, kugendera abo bajejwe bakababwira ico bagona. Yongeye avuga ko bimwe mu biranga indongozi ari guhagararira amahoro n'ubumwe, kubiba urukundo mu bantu no kwicisha bugufi. Yibukije indongozi gukunda igihugu n'abenegihugu, kutigungirako n'ibindi. Kabaye n'akaryo ku mukuru w'inama Nkenguzamateka ko kwibutsa abenegihugu ko ingingo y'amajana 289 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi iha ububasha inama Nkenguzamateka ikiringo c'imyaka 5 kugira ngo isuzume ko ivy'amoko bivamwo canke bibandanya vyisunze ibwirizwa shingiro. Aca asaba Abarundi gushikiriza intererano yabo kugira ngo ibitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro bikurikizwe. Ingingo y'amajana 289 y'ibwirizwa shingiro yahaye ikiringo c'imyaka 5 inama Nkenguzamateka ngo irimbure ivyakozwe, hanyuma irabe ko hageze gukurwa canke ko hokomezwa mu bwirizwa shingiro ingendo ijanye n'ivy'amoko muri leta, mu nama nshingamateka na Nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane. Ni ukuvuga yuko iyi ngingo iha inama Nkenguzamateka imyaka 5 kuva ritanguye kuja mu ngiro. Nk'urwego rero rw'inama Nkenguzamateka dusanzwe turongoye, uyu munsi mukuru kuri twebwe wotubera kirumara, mbere nkamwe abarundi twese twonwana nyakunwana. Aya macakubiri nk'uko nyine icubahiro yaduhanuye tukayafuta, tugatahura ko turi abarundi tugize ubwoko bw'abarundi. Mwoba mudufashije twebwe mu nama Nkenguzamateka ko twoca dutanga icegeranyo tukavuga duti turavye aho igihugu kigeze, ibintu bijanye n'amoko nibifutwe bihagarare, abarundi batangure guhabwa canke gutogwa kuja mu mabanga batisunze ibindi, atari kuvuga ati ujya muntu n'umurundi arabishoboye ni sawa, ivy'ubwoko bikavamwo. Rero ku nama Nkenguzamateka hamwe no gushima aho abarundi bageze, tubananya tubasaba ngo kudufasha gushira mu ngiro ino ngingo dusabwa n'ibwirizwa shingiro, kugira ngo imyaka 5 izohere twatanze icegeranyo kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, tukumubwire duti burya turavye aho ibintu bigeze mwobikura canke turavye aho ibintu bigeze nibibandanye. Murumva yuko byose bihagaze kuri twebwe abarundi, kandi nk'uko umuvyeyi w'igihugu yabivuze, burya mu gihugu c'u Burundi nta bwoko bwinshi buhari, hari ubwoko bumwe gusa, ubwoko bw'abarundi. Ikibazo nkunze kubaza iyo ngiye mu ntara zitandukanye,
nkaraba ba musitanteri, kubera ko ba musitanteri usanga bavuga ati iyi komine itwarwa n'umuhutu, iyi komine itwarwa n'umututsi. Hanyuma ngahagarutsa musitanteri yahawe kurongora ikomine kubera ko bamubwiye ko ari umuhutu. Nkamubwira ati nyakubahwa musitanteri, bakubwiye ko uri umuhutu, mvugira igihutu. Nkabwira musitanteri w'umututsi ati nyakubahwa musitanteri, bakubwiye ko uri umututsi, mvugira ikirimi c'igitutsi. Bose bambarira ikirundi. Nkaje ndababwira ati none ururimi rwanyu n'uruhe? Kubwoko bugirwa n'ururimi. Wowe ukaba bakubwiye ko uri umututsi, bakaba bakubwiye ko uri umuhutu, igihutu wagishize hehe, igitutsi wakijanye hehe? Naha rero barundi bene wacu, ni koko twararozwe, kandi waturoze koko ntiyakaravye, yaduhaye uburozi bukomeye cyane. Mugabo by'ukuri turakwiye kuburuka, kuko ubwo burozi twanyoye nibwo bwatumye igihugu cacu gifutana, nibyo bwatumye igihugu cacu kigeze aho kigeze. Rero kwari kubatera akamo twebwe nk'abari mu nama nkenguzamateka, mwumve ico ibwirizwa shingiro ridusaba mu ngingo y'amajambere 89. Hanyuma abarundi mudufashe kugira ngo mutubwire mwebwe nyene nimba vy'ukuri hageze yuko ivyo bintu babifuta, hanyuma abarundi tubane nk'uko basokuruza bacu bamye babana kuva kera na kera, ingene bagwana igihugu bari kumwe, nk'uko nyene ico babivuze mu ijambo, bakabungabunga igihugu bahagaze kumwe nk'umugabo umwe. Ivyo birori bikaba vyasozerewe n'ururirimbo ruhayagiza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi.